nukuri tumurungi kawandi kisari wagenda yo ndio vraiment oyagenda urondere Gabide. Rondera Gabide ari wajayo vraiment je nukuri ndiko ndasenga kandi. Poleza tena. Sawa ntangorane 20 minutes nzoba ndagushikiye vraiment ndariko ego. Yule baba yule. Mizunguko. Mpaka hapa kwa mzee Madoni. Nukuvuga Imana yambwiye ngo dusengere cyane umugabo wawe. Urakoze Yesu kuzumvishije ni mwizina ryiza rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ego hama turiko turasenga. Ngiye kubona ibintu bibiri byaje gutandukana. Mwanya wa mbere ngiye kubona abantu babiri bambaye nabi. Abantu babiri bameze nk'abafumu. Mwizina rya Yesu. Nja kubona bariko barakora ibintu nyene bisize ibintu sinzi ukuntu nabibonye nivyashobotse ko umengo no bitahura neza mugabo nabonye ko atari ibintu bimeze neza. Ega waruzi ko umugabo wanje waragenda mu bintu by'abapfumu. Ushatse ko ngasube kandi ngo ari namba y'abapfumu. Oya. Homora burya nabandanije gusenga Imana nza mbona igitutu kiramanutse umuco mwinshi. Amen. Urakura si. Hallelujah. Muwo muco nyene numva ijwi rimbwira ngo nimwarangiza iyi minsi 3 nzokora iki. Hallelujah. Amen. Mari rambwira ngo twirinde gusamara. Nimusamare mwirinde gusamara. Mwirinde nibasamaza kugira ngo mbakorere ibitangaza. Amen. Rero humura. Amen. Imana izobikora kandi bizogenda neza gusa tubandanye dusenga Imana ube mu Mana nanje mbe mu Mana. Hallelujah. Mugabo ngo tube maso cyane. Dukore imisi 39. Amen. Kuri musugira kabiri rero ndumva turi mu Mana cyane. Burya nta ntege twacitse. Ndumva turi mu Mana cyane. Bisaba ko tuyibamo. Ndumva turi connect n'ijuru. Hallelujah. Ego. Mama. Mwangu. Acha ni watume. Hao mama huyo nimeona hapa ndani hapa. Huyo mama. Mwangu. Acha ni watume. Hayo baba nimeona. Mumemuona. Natani watume. Mwangu. Mzunguka ndani. Mwenye nyumba mzunguke yote. Yule baba yule. Mizunguko. Mpaka hapa kwa mzee Madoni. Mzee Rupara. Yule mama naye na yeye mizunguko sana mikosi. Mikosi yule mama. Amejifanya mtu ameomba nini? Ametoka Lucifer na Satani ndio mimi Rupara. Mikosi.
Yule baba mizunguko mpaka kwangu na tena na mwanangu. Ndio hivyo. Ili mshingi we. Mizimangu nenda. Mizimangu nenda. Ile mishingo mizimu kwake. Makose mikosi. Musugira kabiri dukorere kwini cyuko tubandanye dusenge. Asa Mama ruhutse gasha ereka kuruhuka mugu kuruhuka nyene yo satana dutere ugasanga turatewe ariko kuruhuka gatoye tukaca dusubira tugasenga navyo birafasha. Sawa reka tubandanye gatoya dusenga Imana duhamagara Imana twongera inkomezi kugira ngo ibikorwa byayo ibandanye kutugirira neza. Agatiro kantawe mu bisanzwe hari umurongo nahawe uri mu ngoma ya kabiri igice cya 30. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo handitse ati nimushikame mushira amanga ntimutinye ntimurandurwe imitima. Yesu nashimwe. Amen. Aha naho tutobandanya iyi ni message inyuma rero ya majambo y'Imana nagiye guhabwa nagiye kuronka kandi programa y'ingene dukora kuri uyu musugira kabiri. Amen. Nahawe ibyo dusengera ingene tubikora uko bigenda bikurikirana kose. Nukuvuga Imana yambwiye ngo dusengere cyane umugabo wawe. Ego. Dusengera abana, dusengere buri kintu cyose cyo muri inzu yawe n'umukozi. Kuko inzira Satana ashobora gucamo aho hose yohanyura. Rero ubu tugomba dufata umwanya wo gusengera umugabo kuko niwo muntu wa mbere Imana yambwiye ko ashaka kubatake muri ibi bintu. Imana dutabare dukora urwo rutonde. Reka dusenge Imana dufate umwanya wo gusenga. Ndumva sugumirwa cyane no gusengera umugabo wawe cyane dufate umwanya ukwiye. Imbere yo kudusenga rero reka dushiremo tubanze turirimba karirimbo katwinjiza mu buryo bw'impwemo hanyuma tuce dusenga Imana duhamagara ubushobozi kugira ngo umugabo wawe Imana imutabare. Bana we turataranye ba neza kuri bana we nabacanye telefone Anda witaba telefone uko mbere sinzi mwanangu. Jo mwanangu. Jo mwanangu. Piga makoti hapo mwanangu. Sogea mwanangu. Jo mwanangu. Nataka kuongezea nguvu mwanangu. Usinaoga mwanangu. Mwanangu, usinaoga. Mzimangu. Ramoka mzimangu. Okoka mzimangu. Chukua nguvu mwanangu. Pokea mwanangu. Chukua mwanangu. Chukua baraka. Mzimangu, baraka. Chukua baraka mwanangu. Chukua baraka mwanangu. Mwanangu. Umepokea mwanangu. Ndio mzee. Umepokea tena. Ndio baba. Pokea tena. Ndio baba. Mwanangu. Ndio baba. Pokea. Mwanangu. Twende mwanangu. Shika mwanangu. Poliza mwanangu. Poliza tena. Poliza tena.
mwanangu, shika, twende mwanangu. Mwanangu, hapo umepata mwanangu. Twende ingine pasi, nikupatie mizimu nayo. Oui, Papa Joan. Meze neza. Ndi muhira mbwa ndi mu mwanya ndiko ndasenga. Oya nukuri oya vrema oya mana yanje ndi mu mwanya oya sinojya kuri Paul vrema ndagusavye. Niyo mizigo none oya nuko kwimana mfasha basuza bakoze ndi mu mwanya ndi muri pro. Ni gitumye nkarira bigeza aha. Ndiko ndasenga nyihangani. Nukuri tumurungi kawani kisari wagenda yo jo vrema. Oya genda urondere Gabide. Rondera Gabide ari wajayo vrema je nukuri ndiko ndasenga kandi cucariye kwa Leopold. Nari kurangarira cyane. Ba ego basi sawa basi reka ndabikora. Ego basi mbabara ndabikora basi reka ndabikora. Sawa ndaje. Okay. Maybe. Shasi numera neza. Bigenze gute? Zingenda ambwiye ngo info no genda hajya kuri Paul. Nje gutora rya mizigo yiwe. Ndayikurikirana. Ni kuvuga ngo nindi dimanche nimwe tuza kuja gusenga. C'est-à-dire agira mbuze kandi gusenga. Basi. Burya amafunga aracitse. Imana iriko yatubwira kuba maso. Twaguma twibaza ngo nibindi. Kumbure yabona ko iminsi 3 tudashaka kumara. Oya maybe nacho tutwantu ya rapporta tuzoya kuri kindi gate yabana nutugire gute. Ese ico kindi gate tushadukora iminsi ngaha. Beko dushobora kuyashira ikindi gate ugasanga ico gate ugiye kuyashiramo ivyo bintu bibaye hagati y'ico niki turi mwumva dushobora gute. Muvye reka nsimbire ngende muri utwo tuntu nyaruke nce ngaruka. Utsiko bihava bihera n'ingoga. Sinzi. Reka nitegure ngende kuko reka ncungure umunsi umwe. Cungura amadimanche yose ariko uyu munsi none tugiye. Ariko umenye ko amasengesho acitse. Amasengesho acitse tubwirwa kuba maso ntwatuzi byaribyo. Tubwirwa satani ntwatuzi byaribyo. Oya ibyo ntakirafu ningire gutega amaye. Oya nukuri kuko biriravuga neza ko dukwiye kubaha abagabo bacu. Apare ko badukunda natububa. Reka mfuka musengera ahubwo nginde nihuta. Pita mwanangu. Toa viatu mwanangu. Keti hapo mwanangu. Lenga shange mwangi shingi lenga shange mwangi shange mwangi. Maji. Go! Maji, go! Pokea mwanangu, pokea mwanangu, pokea mwanangu, shika pokea. Pokea maji. Nililenge mwangu lilenge.
Nakolilenge shika poke ya mwanangu pika poke shika poke ya mwanangu shika poke mwanangu umepata mwanangu nguvu tena nyingi sana ndio baba umepata tena nguvu nyingi sana asante mzee mwanangu mwanangu ndio baba twende mwanangu tena twende mwanangu shika viatu vyako mwanangu irinde jambo ryayo ikarisohoza nubwo abantu bavuga menshi ivuga ijambo rimwe bikemera iyo mana irinde jambo ryayo irinde jambo ryayo iyo mana irinde jambo ryayo iraririnda komera ushikame witinya mwana wange ntacyo uzaba ndi kumwe nawe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe Misi yose wena mena kurusha kumva ngo ibintu kuvana kuri ibintu bya gusenga wewe ibintu wasubiye jewe n'ingazi wanje narakubujije narakubwiye sinkeneye narakubujije umva ngera kwa buri kuraginga gaha narakubariye amasengesho munzi wanje sinkeneye no kwiyese giye ku mupfumu umugore wanje yatumye nakira agakiza ntangorane 20 minutes nzuba ndagushikiye vrema ndariko ego sawa ubunyene baby ngira ngenge amagaye ya business sawa ndakeneye gato icyo tuvuganye singa baby siba irike ngwende kwanza kingaruka mbere yuko ugenda hari icyo ngomba kukubwira shaka kumbarira yego la fois passée hari umudamu yaje ngaha umukozi w'Imana umudamu witwa Mama Ebe dusengana umukozi w'Imana avugishwa izina rye yitwa Fabiola Fabio wongera burukuwa ugatirabura cyane ugenye umukozi w'Imana akunda kuvugisha avuga ku misozi umuntu akunda kumutuma la fois passée yarageraza ngaha asanga kuri nako ndategura utuntu ambwira message Imana amwirikanye message yavuga uko yambwiye rero ngo subira ube maso cyane kuko hari ibindi bihe bibi bigira bize kandi bita bya bindi bwanjye nagiye kubona inka zibiri nini na ntoya zikwirukako Yesu hamwe naje mbona nukuri umwana wa mama yagize ikibazo ivyo bivuyemo nje kubona imvura nyinshi iri kunyagira harimo n'imvovo isa nabi cyane ivyo bimaze guhera
nagiye kubona Imana kumva Imana imbwira ngo genda umubwire mufate iminsi 3 muri ko murasenga kugira ngo uburakari bw'ivyo bintu bugabanuke ubundi bwogo bizoba kandi bizoba niko Imana yambariye. Hanyuma rero turafata umwanya wo gusenga. Ujye munsi wowe telefone ujye twako turasenga. No masengesho haragarutse izindi message zitari nziza. Ziba ngombwa ko dusenga cyane gusa cyane wewe n'ikisikare kiri mu rugo n'umwana dukomoka. Rero mwana wa mama mugabo mwiza ategura umunsi dusenge. Ibibazo narimutiyemo nivyo nabagomba ngarukemo kandi Imana niyo byemera tuzosenga. ibintu bishoboka. Mu message rero twahawe turi masengesho harimo na message z'abapfumu kandi yabonye abantu babiri bisize ibintu ubasa nk'abapfumu niko yambwiye message niko yavuga. Rero niba ari cyo bitsiko nibyo sishobora no kunabyizera. Jino nabona ko jeno sura mu bintu nk'ivyo